ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe aho mwese n'umwanya tugiye kugana ku makuru y'imikino atandukanye avugwa hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko Champions League yagarutse ku munsi wayo wa gatatu muri forma nshya iri gukina muri iyi sezo ya 2024-2025. Amakipe atandukanye yari yatsinzwe mu mikino iheruka, harimo Real Madrid igomba kwikosora igashaka uko ibona intsinzi kuko ifite amanota atatu gusa mu mikino ibiri. Reka duhereye mu bimwe mu byaranze Champions League mu myaka yashize. Aba top scorer bihe byose muri Champions League, Cristiano Ronaldo ku mwanya wa mbere afite ibitego 140. Ku mwanya wa kabiri hari Kizigenza Lionel Andreas Messi n'ibitego 129 bitaziyongera kuko abo bagabo bombi bamaze kuba bava ku mugabane w'Uburayi. Uhasigaye ku mwanya wa gatatu bamwita Robert Lewandowski n'ibitego 96. Ikindi tuhagarukaho mbere ko tureba features z'uyu munsi, amakipe agera kuri 7 amaze kubona amanota 6-6. ni ikipe Aston Villa yo mu gihugu cy'Ubwongereza yatsinze imikino 2 yayo, ikipe ya Benfica yo mu gihugu cya Portugal nayo yatsinze imikino 2, Dortmund nayo yatsinze imikino 2, ikipe ya Brest mu gihugu cy'Ufaransa nayo yatsinze imikino 2, Juventus, Bayer Leverkusen ndetse n'ikipe ya Liverpool akaba ari mu makipe amaze kubona amanota 6-6. Indi statistike ya nyuma twasorezaho mbere ko tujya muri fixtures z'uyu munsi ni umugabo witwa Erling Braut Haaland, rutayizamu ikipe ya Manchester City, umwe mu guhanga amaso basigaye no ku mugabane w'Uburayi bakomeye bakiri n'abatoya. Afite ibitego 42 mu mikino 41 amaze gukina ya Champions League. N'umwe mu bagabo kwitega ndetse no kurebaho cyane mu mikino ya Champions League. Naho umukinnyi witwa Mohamed Salah akaba ari umunyafurika, nawe wujuje ibitego byinshi muri Champions League nk'umunyafurika, dore ko yujuje ibitego 45 akinira ikipe ya Liverpool, akuyeho agahigo ka rutahizamu wahoze akinira ikipe ya Chelsea. Uyu mugabo akaba nawe yari afite ibitego 44, ari umugabo wakina ikipe ya Chelsea imikino myinshi akanatwaramo Champions League, umugabo w'umunya Cote d'Ivoire w'umunyafurika. Reka turebere hamwe features z'uyu munsi ku mikino itandukanye iri kuba kuri uyu munsi wo kuwa kabiri ku isaha 12:45. Ikipe ya AC Milan iraza kuba yakiriye ku kibuga cyayo ikipe ya Club Brugge mu gihugu cy'Ububiligi. Ikipe ya Monaco yo mu gihugu cy'Ufaransa nayo ku isaha 12:45 irakira ikipe yitwa Crvena Zvezda. Arsenal ku kibuga Emirates nyuma yo gutsindwa muri championnat ku isaha 3 z'ijoro irakira ikipe ya Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine. Naho ikipe ya Aston Villa nyuma yo kwisasira ikipe ya Bayern Munich mu mukino uheruka wa Champions League ku isaha 3 nayo iraza kuba yakira ikipe ya Bologna mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe ya Girona nayo iraza kuba yakira ku kibuga cya ikipe ya Bratislava. Juventus ku kibuga cyayo nayo nyuma yo kubona amanota 6 abanza irakira ikipe ya Stuttgart yo mu gihugu cy'Ubudage. Paris Saint-Germain iraza kuba yakira Parc des Princes ikipe ya PSV Eindhoven yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Real Madrid iraza kuba yakira Santiago Bernabeu ikipe ya Borussia Dortmund, imwe mu mikino ikomeye. Ikipe ya Sturm Graz yo iraza kuba yakira nayo ku isaha 3 z'ijoro ikipe ya Sporting Club do Portugal. Umukino w'umunsi ni umukino wa Real Madrid n'ikipe ya Borussia Dortmund, amakipe yanahuriye kuri finale ya Champions League umwaka washize. Andi makuru ajyanye n'ibyabereye muri Champions League cyangwa se n'ibyo bivamo, Ballon d'Or mbibutse ko izatangwa ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2024, itangirwe mu gihugu cy'Ufaransa aho bita Théâtre de Châtelet. Akaba igiye kuba itangwa hagati y'abakinnyi bahabwa amahirwe bakomeye barimo Vinicius na Jude Bellingham ndetse na Rodri w'ikipe ya Manchester City. Tuvuye muri ayo makuru, ikipe ya Bayern Munich iri kuganira bikomeye n'umukinnyi witwa Joshua Kimmich ndetse bafite icyizere cy'uko uyu mugabo azemera kongera amasezerano mu ikipe ya Bayern Munich akanayibera kapiteni, dore ko kuri ubu ngubu ari kapiteni wungirize, abura imyaka mikeya cyane ngo abe yasimbura Manuel Neuer akaba kapiteni ikipe y'igihugu y'Ubudage ndetse n'ikipe ya Bayern Munich muri rusange, dore ko ngo bya Paris Saint-Germain yabaye amera nk'ubiteye umugongo yishimye mu ikipe ya Bayern Munich. naho umuzamu Thibaut Courtois abajijwe ku mugardiye wa kabiri witwa Runini avuga ko Real Madrid ifite akazoza ndetse n'umugardiye mwiza
kuri runini ngo agenda amwigisha bikeya byinshi bitandukanye ndetse na experience y'uburyo yakwitwara ahazaza Real Madrid ngabona ko ifite umugaridiye mwiza cyane. Uyu mugabo ni nyuma yuko amaze kuba nongera amasezerano yo kuguma mu ikipe ya Real Madrid igihe kirekire. Naho ikipe ya Manchester United yamaze kuba ishira ku mbuga nkoranyambaga zayo ko yamaze kuba igarura umukinnyi Reniero yamaze kuba atangira imyitozo individuelle. Uyu mugabo ari hafi kugaruka muri training n'abandi bisanzwe ndetse no mu kibuga muri rusange, akaba biteganyije ko ashobora kugaruka mu kwezi kwa 11 mu ntangiriro zako. Naho perezida w'ikipe ya Sporting Club de Portugal, iyi bakaba bayita Sporting Club de Portugal mu gihugu cya Portugal, akaba ari perezida wayo bamwita Fernandes. Uyu mugabo yamaze kuba atangaza ko uyu mugabo witwa Victor Gyökeres, umwe muri ba rutahizamu bakomeye b'ikipe, ngo bikomeye cyane kuba yasohoka muri ikipe mu kwezi kwa mbere. Ngicyo atavuga nuko nta bidashoboka, kuko kuri isi nta kidashoboka, ariko biragoye ndetse cyane kuba yasohoka mu kwezi kwa mbere ava mu ikipe ya Sporting Club de Portugal. Naho ikipe ya Juventus de Turin yamaze kuba inyomoza amakuru avuga ko umugabo bahaye ikaze, umugabo witwa Arda Güler umunyaturukiya ukiri mu ikipe ya Real Madrid, bavuga ko ikipe ya Juventus bari bayihakinze, atariyo yari yakoze tweet igaragaza ko Arda Güler agiye kuza mu ikipe ya Juventus de Turin ava muri Real Madrid. Bavuga ko iyi ari haka, atari amakuru ya nyayo. Naho umukinnyi Virgil van Dijk aganira n'itangazamakuru yaje kuba avuga ko we icyo yiteze ari uko ari kugenda yitwara neza, ngo arebe ko ikipe ya Liverpool yagira success ikagenda neza, ngo akiri mu biganiro bigikomeje n'ikipe ya Liverpool byo kongera amasezerano. Icyo areba imbere ari cyo ngicyo, kandi abatangariza ko haramutse yagize ikiba bazabimenya. Itangazamakuru bari mu bambere bazamenya ikiba kigenda uko bikomeza mu minsi iri imbere. Naho amakuru twasorezaho ni umugabo witwa Erik ten Hag nyuma yo gutsinda umukino muri weekend, yaramaze imikino 3 atabona amanota 3 muri shampiyona ndetse no mu mikino muri rusange. Uyu mugabo yamaze kuba bamubaza ku mukino afite ku musohokana n'ikipe ya Fenerbahce itozwa n'umutoza Jose Mourinho yahoze atoza ikipe ya Manchester United. Avuga ko ari umutoza ukomeye ufite experience ndetse w'ibikombe, ari umwe mu bagabo yishimira gukinana nabo, kandi amuha icyubahiro yagiye akinaho atoza hose. Yanatoza ikipe ya Manchester United akanitwaramo ibikombe. Mwakoze kudukujya kwica Bisport, amahoro y'Imana abane namwe, kuruzi kugira umunsi mwiza. Hasta la vista, shalom shalom.